yoga nari nsanzwe ndayikora ariko sinayikora niteze ko nzohava nza muri competition. Siporo ya yoga ni siporo izwi cyane ku Bahindi, ni siporo ikorwa cyane mu mugenzo yabo cyangwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero ngaha i Burundi muri communauté y'Abahindi ndayirimo, hari ibikorwa bimwe bimwe dusanzwe dufashanya nko gutegura amamarche, hari igihe ndabafasha kugira ngo batambuke ibirometero bikeya. Rero iyo siporo nari sanzwe ndayikora ariko sinari nzi ko izoha gushikana ku rwego yashikanyeko. Ndabaramukije mwese, ni Florence Irakoze asanzwe atambuka, amaze kuja Igitega, akaja i Bururi, akaja mu Rumonge, akaja mu Cibitoke, akaba yimirije kuja kuri Kilimanjaro. Muri make nuko no kwivuga. Ivyo gutambuka wabitanguye ryari gute? Ivyo gutambuka sinovuga ngo nabitanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda canke ngo nabitanguye mu bihumbi 2000. Gutambuka nabitanguye umunsi ntazi, sinibuka ngo itariki niyi, ariko ico novuga co nuko gutambuka ntabitangure ku birometero byinshi. Nagiye ndatambuka mpereye ku birometero 5, 10, 20, 25, 30 gushika naho niyumvira gukora ibirometero byinshi. Donc tuvuge yuko ibintu byo gutambuka en tant que umuprofessionnel canke abigira comme passion, wabitanguye kuvura umwana canke birafise nk'imyaka 2, 3, 4? Reka dufate guhera mu bihumbi 2015, 2015 gutyo niho byatanguye neza, mpejeje amashure yisumbuye. None uriko benshi tuzi ko gutambuka tutambuka, hariho especificité dufise yuko utambuka wabuze déplacement. Wewe ni zihe challenge uhora uhura nazo iyo uriko uravuga ati ngoma mve ngire marche ya 70 km? Ni zihe challenges ushobora guhura nazo nk'umuntu yifuza gukurikira iyo nzira yawe yo kwiyatonda igihe atanguye kugira marche maremare? Intambamyi ntizibura. Icyambere cyo novuga, uriko uratambuka ibyo birometero byinshi wiyumvira inshuro nyinshi kubiheba, ukiyumvira ati kubera iki ndiko ndatambuka, genre nahejeje ndarusha. urashobora gutambuka ufise igituma uriko uratambuka, ariko ugeze imbere umengo ico gituma catumye ufata urwo rugendo nta kihari, umengo wosubira inyuma. Rero uriko uratambuka ibyo birometero uriyumvira kubiheba inshuro nyinshi, ukaguma wibaza ibibazo bitari bike. Kubera iki? Mbega nosubira inyuma nobiki? Rero biragusaba ko utegura umutima n'umushaha wawe, ukumva ko ijambo wiyatuye ko canke ijambo wivuze ko canke decision wafashe yo kuvuga ko ushaka gutambuka ibirometero 60 canke 70, ukariguma iryo jambo ukarishimika ko canke ukumva ko utorivako. Ibirometero 70 ndabikora, nta kintu na kimwe kiza kumvira. Sigura ko uritegura mentalement, financièrement bien sûr, kuko birasaba uburyo. Uranywa amazi, urafungura, uriyunguruza bivanye n'ingene urugendo rwawe wowe waruteguye. Ibyo byose rero ni ibintu wotegura kugira ngo urwo rugendo wifuza gukora ibirometero birenga 50 ushobore kubikora. Ariko kandi imbere yo gutanga ibyo birometero byinshi uritegura, umubiri urawutegura, kugira amayetirement, ukanywa amazi imbere, hanyuma ukaryama bihagije imbere yuko urwo rugendo bitangura. Muri iyo nyene way yo gutegura umubiri, hariho benshi batinya kugira amamarche ko bavuga bati bironona umubiri, nshobora guca ngwaramwo izindi ngwara canke umunsi nohagarika kubikora ndoca ngwara. Wewe ni ikihe kintu ugira pour prévenir ama effet négatif yoza avuye kuri izo distance wowe wagize nk'umunsi kanaka? Muri uyu mwanya tuvugana
sinzi ngo intambamyi zizohava ziza nizi canke ziriya ninahagarika gutambuka ariko sinohagarara cyane ku ntambamyi ariko mbega n'ivyahe vyiza vyo gutambuka rero ubu ngira niko kwasinge ku vyiza vyo gutambuka intambamyi ntazo nizaza tuzoba muri ivyo bihe n'ivyashika reka muri kano kanya tube muri présent rero nkagira nti gutambuka birafise akamaro ndabivuge ate maze gutambuka jewe maze gutambuka nivyo biraruhisha ariko uhejeje gutambuka umubiri wawe ndavuga hariho ibinure bitakara umubiri ukaruhuka hariho imitsi iruguruka amaraso atahora atemba neza agatembera neza mu mubiri rero ibyo nibyo byiza byo gutambuka kandi ni siporo nziza cyane isumba n'izindi wanashaka siporo yo gutambuka kuko irakora ku mubiri wose ku mitsi yo mu maguru ku mitsi yo mu mutwe yo mu maboko ahantu hose iyo utambutse imitsi yawe yose irashikirwa hanyuma amaraso agatemba neza mu mubiri agatembera neza mu mubiri rero ngira nti ibiza byo gutambuka n'ibyo bizoza hanyuma ninamara guhagarika tuzobibamo gutyo nyene. Uramaze gutambuka intambuko zitandukanye niye koko yawe ya mbere umaze gukora ukavuga ati je me suis surpassé Bujumbura Mahwa ikure Bujumbura Mahwa nakoze ibirometero 100 mu masaha 23 yari traje itanyoroheye yari ivanze imvura n'izuba ndatambuka imvura iriko iragwa umutaka oya narifise ikoti y'imvura ariko kubera umuyaga w'imvura hari igihe nyene nanyagirwa kandi iyo koti ndayambaye kubera ko nyamfuka umubiri wose nkashika ku birenge kandi hari igihe itugarika neza kubera ko nari impetse isakoshi inyuma rero urwo rugendo rwaranduhishije ibirato byuzura amazi imbeho kaza iheje kugwa cyane gose rero waranduhishije cyane ku buryo namaze iminsi 3 ntagiye ku kazi ego narameze nk'umuntu agwaye grippe kubera ko izo klima zibiri zaguma zihindagurika gutya kandi imvura yari nyinshi cyane ariko n'urugendo nishimira nibyo rwarandushije ariko nagira nti byari bihimbaye canke byarankoze ko jewe tuvuge rero ku bintu uri kurategura gukora ariko tumaze tuvuge ku bintu umaze gukora deja muheruka kugira urugendo rwo mu buhinzi muri competition yabaye deja ni ibintu tutatahura inzayoga ngaha mu Burundi cyane gose inzayoga tubome ngo ni ibintu nyene by'abazungu nyene hariya wewe eske yoga ni usanzwe uyikora kote ya marche canke bakubonye kubera gutambuka twabigatsimbo nawe yoga nari sanzwe ndayikora ariko sinayikora niteze ko ndohava nza muri competition siporo ya yoga ni siporo izwi cyane ku bahindi ni siporo ikorwa cyane mu mugenzo yabo cyangwa mu buzima bwabo bwa misi yose rero ngaha i Burundi muri kominote y'abahindi ndayirimwo hari ibikorwa bimwe bimwe dusanzwe dufashanya nko gutegura amamarche hari igihe ndabafasha kugira ngo batambuka ibirometero bikeya rero iyo siporo nari sanzwe ndayikora ariko sinari nzi ko ibyo hadushikana ku rwego yashikanye muri iyo groupe canke iyo communauté y'abahindi ngaha mu Burundi bararonse invitation canke ubutumwa bubabwira ko bakeneye umurundi yoserukira Burundi muri competition ya yoga mu Buhindi rero bari bamaze kubona ko jewe le minimum ndayishoboye baca bagira bati mbega tukurungitse ibyo byotwara ariko bansaba ko ntegeza kwerekana by'ukuri ko iyo siporo nshoboye kuyikora baransabye kurungika 30 minutes niko ndakora iyo siporo ego nakoze siporo pendant 30 minutes siporo ya yoga ndafata video hanyuma
ndayibarungikira, nico cabaye preuve yemeza ko iyo siporo nshoboye kuyikora. Hanyuma amaprocedure yandi yaciye abandanya, ibya visa no kubandanya ngira ama exercice ngaho imbere y'uko ngenda, n'indi myiteguro yose iri inyuma y'uko nshobora gushika muri Inde. Hama urugendo rwagenze neza, warazanye pi canke juste c'est la compétition yagenze gute exactement? Wasanze byoroshe hariya canke hariho ibintu byinshi byo kwiga? Hariho ibintu byinshi byo kwiga kubera yuko byari byoroshe gukompeta n'umuhindi mu gatondo akora yoga, saa sita akora yoga, mw'ijoro akora yoga. Yabikoze akiri umwana, nanjye ukatusanga ni ibintu ntigezemo agaciro nk'uko abahindi babiha agaciro, ugasanga ni bimwe nkora 20 minutes muhira 10 minutes yumvise ubwenge umubiri urabishaka. Rero nagize nti bwa bundi umuntu bishyiramo umwanya n'umutima byoba seri. Rero narize competition ntiyagenze nk'uko nari ndabyiteze, intambamyi zari zihari. Nari sanse kuba mfise umucoach amerekeza, ariko maze gushika muri Inde umucoach ntiyambereye umuntu mwiza, natwe yabaye empêché n'amana ya responsabilité. Ntabyo nzi kuko ibyo byose ntabyo yambwiye. Yambwiye ko ari empêché, yambwiye ko hari ikindi kibazo afise. Rero nihekuye ibintu byose ndabikora ndi umwe, nari sanse kuba mfise ubikurikirana, kubaza mbega bimeze gute, mbega jewe competition yanje n'ibyari. Rero ntibyari byoroshe, ariko ndashimira Imana ko nashoboye kuhashika. Hanyuma nkiga, nizera ko ubukurikira bizogenda neza kandi nkaba ngiye kubishyiramo umwanya n'umwete. Yakukico nyene c'ubukurikira next ufise plan yo kuzoduga Kilimanjaro. Wahora ugira 70 km, 70 ni hafi 100 km, ariko Kilimanjaro ni plus de 2000 km kandi mengo ni marche ya plus de 2 jours. Uriko yitegura gute? Ni igiki wumva ndagikeneye nyene? Ni ikintu ukeneye kugira iyo competition, iyo marche yawe ishobore kuba ya Kilimanjaro? Mbese izoba ryari? Kuduga umusozi Kilimanjaro bizoba kuva kuwa 12 gushika kuwa 20 Kigarama uyu mwaka nyene. Hanyuma ikintu nkeneye cyane gose, nari guhava mvuga uburyo, ariko uburyo buza mu gihe amagara yanje ameze neza. Rero ikintu cya mbere nkeneye ni entraînement. Entraînement ku musozi heha ufite 2600 mètres d'altitude. Rero niwo musozi nzakora ko entraînement kenshi gashoboka, uwo ushobora gusapotinga kugira ngo kuja kuri heha byorohe, kuko nabyo bisaba uburyo butari buke. Rero kuduga umusozi heha inshuro nyinshi zishoboka. Hanyuma nizera ko bizogenda neza kubera tuzoduga mu minsi 6. Umusozi Kilimanjaro tuzoduga mu minsi 6. Bisigura ko umunsi wa mbere tuzoduga hashoboka, hanyuma turyame, bukeye tubandanye gushika iminsi 6 iheze. Rero nibaza ko tuzoba dufite umwanya wo kuruhuka, si competition, nta kwirukanka. Nibaza ko bivanye n'amaentraînement nzokora ku musozi heha, hanyuma muri gym n'ayandi mamarche, kuko le 11-12 juillet nzoja i Bubanza, ariko ni marche ya nyuma nzoba nkoze y'uyu mwaka kugira ngo nitegurire Kilimanjaro. Ibisigaye tuzobibandanya mu mwaka uza, Umukama nihadushikana. Reka tukwifurize ibihe byiza, courage, kandi turakwizeye ko uzobishobora. Niwagaruka uzotuzanire ama-picture menshi, twe turaba picture ya Kilimanjaro. Nibaza yuko niwagaruka ari ikintu uzotegura kitwereke nta petit report, natwe tunezerwe ko ari Umurundi yashitseyo akaduza ibendera ry'igihugu. Ego ndibaza ko nshobora gutegura urugendo ruhuza abantu bose bifuza kuba bari kumwe na jewe. Urugendo ruzoshobora kuba ruri urugendo rw'ibirometero 20 canke 30 cyangwa munsi yabyo gatoya, kugira ngo
abantu baze dusangire ndababwira ati byagenze gutya canke niba ari ikiganiro nzokora live abashobora kumbaza ibibazo bambaze nibaza ko rapport nzoyibaha kandi nizeye ubufasha bwanyu kandi nizera ko bizogenda neza. Merci, bonne chance. Murakoze cyane.